apotre jewe ngira ko nk'umuryi w'igisahira ku itariki ya zibiri ya kabiri dukweze kuwa gatatu hari ku munsi wa mbere leta zunze ubumwe za Amerika kuri uwa mbere zamenyesheje ko zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'abanyarwanda bane ni bihano Amerika muri iki gihe iri mu ntambara ndetse na Iran ariko rero nyuma yo kwemeza ko u Rwanda rutubahiriza amasezerano ya Washington wasinyanye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ku itariki zine z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze apotre yoba ari cyo gihe yoba ari cya gihe cyo gutangura gufatira ibihano u Rwanda mugabo kibagira yuko nta mukuru abura mukuru we kandi igisure cy'umugabo byakuza bunini kandi iyo hotoye no gusumya inguvu arakuvuna umunyabwenge iyo abonye umusozi ashobora guhenura arawegamira rero yamanyamana agasuzuguro kabo babashitsaho katemeko imbere y'abanyamerika nikemewe wabivuze kenshi ati u Rwanda nirurabe rubihebe ivyo ruko rurakora atari uko bigiye kuza biriko birahinda apotre yoba ari cya gihe canke ca nyuma cy'u Rwanda canke ca Paul Kagame nkuko bamwe babivuga President Kagame cyubahiro ciwe ntikiri mu gukundwa n'abanyagihugu kiri mu byo yakreye mu gitinyiro yashize mu gisoda kubaha igisoda kandi akagiha amategeko yo kumwubaha nkuko igisoda cubakiye kuri we yindi mvugo bafatiye igisirikare ibihano kugira banagipime bavuge bati reka turebe ko bavyura umugara tubone uburyo bwo kubarasa diplomatiquement u Rwanda urabona yuko ruri down no munsi kugira ngo rwose guhivyukiranye rusubire gwiyubake ruce muri ya masaro mpuzamakungu yose rusubirane rya junja rwari rufise wiyeze goge rusubire u Rwanda rw'akarorero u Rwanda rwubaka igihugu rufise isuku rugira gute biragoye kugira isuku iwawe ariko kumubanyi ariko hateye inzuzi z'amaraso z'abantu wishe uri kuhamba abantu mu binogo nk'abajya bariko baratorwa zagoma n'ahandi abasoda bawe bariko barafata abagore ku nguvu bamenagura ibitereko by'abana batarakomera babafata ku nguvu ukabona abantu bariko baracibwa ibihimba canke ibindi bintu ntiwoza kuvuga ngo amafoto y'u Rwanda rusa neza kuko mugabo mwishusho mpuzamahanga uri mubi kuko n'ibyo ufise biriko amaraso y'abantu rero urumva ni Amerika ivuga ibyizi baravuga ati subira inyuma ni wewe kandi tuguhaye ukwezi kumwe mu yindi mvuga ukwezi kumwe ni ikibazo cyo kugira ateka tumugenze buke buke kugira ngo tuzomukubite isi yose yabonye ko twamugaragaje twamuburiye ni nk'ibiri ku biro za Iran na hehe Amerika niko bituma itabanje kumuburira wapi kabijya byashize za Venezuela irabanza kugenza buke buke umugabo ugeze ahantu uvuga uti ndagusuzugura sinemera Amerika zero gendarme du monde urumva ugombye kuyihagarimirira ko bwagaza nta n'inkurikizi uko bahamvye Lieutenant Colonel Wiringoma ati bamuhamvye nabi cyane nta gateka nk'umusirikari yakoreye umuhari nk'inyeshamba za M23 akazikorera ari nyine bamuhamvye kasa bamuhamvye koko nk'inyeshamba nta gateka bamuhaye apotre obora vyumvise byo nibigaragaza yuko kubona kugira yuko intambara bagwana si yabo kumuhambana iteka bakavuga ubutware bwiwe bakavuga ibi nibi nubwo ubwo butware bwiwe bwaru babwita ubutware mugabo yari karamara abantu umwe abo yari arahungabanya baravuga ati umwasa ratuvuyeko mugabo kote y'u Rwanda na M23 yabo ufata umuntu ugafurura igisinde ugatera akavuga cyo wigira nko kumenga nta cabaye ntibigeze nta honore bamuhaye ko nicigwa ku bandi kuko d'abord rega hana bapfuye batavuzwe umwe yaranavuzwe mugabo bavuga yuko iyo nzu yarimwe aba ofisiye barenga 8 kandi abo bose ntawuze irengero ryabo harimwe ngo na Makenga kuva wiri bamurashe ntawuze amakuru yiwe hari benshi bumva ivy'iyi ntambara ya Israel na Iran ariko ntibatahura impamvu ufasha kudusigurira nk'umukozi w'Imana narijya ngo Israel ico gihugu cisezerano kubemera mugabo no kuraba neza hari abantu bari kubavuga ngo Amerika ngo yabaye brutale ngo yakoze ibintu bitari byo no ntuze ndakubwiye yego iyo umuntu akomeye bawemera ko akomeye iyo umuntu akunesha emera ko akunesha rero ibyo Amerika ntuze Iran izize nibyo Maduro yazize nibyo ba Saddam Hussein bazize agasuzuguro kuko ibaza ngo urakomeye
reka nakubwire ugiye gutusha kuri zentere z'umunyamerika nta kintu witeze urapfa cyangwa bakagukura ku butegetsi. Abanyamerika barakomeye Frank bamubwira abantu nawe butabakunda ntupingane nabo oya barakugirira nabi mugabo mu gihe umuntu avuga ati je amahoro ntashoboka nkiriho nzoyahungabanya kandi nzogwanya umutekano w'ibindi bihugu aho biri hose. Abandi nabati burya igituma bose burya bariko barapfa ari Venezuela ndetse n'uyunya yarapfuye muri Iran ati abo bose ni kubera gasuzuguro gusa. Amakanda hakurya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda President Paul Kagame nawe nyene mu majambo gerageza kumva urumva yuko ari magasuzugura Amerika ati yuko atabihano bashobora kubifatira. Bega nawe nyene anya two kwitega yuko moya n'umwanya hamwe yo bibandanya bishobora kumugendekera ngo hagendeye Maduro ndetse n'abandi. Bo ntajya twamwifuriza mugabo nibaza ko abize kuturusha. Mugabo ukunze cyoco abyanka canka avyemera. Iyo bavuye amasezerano ntizoreka kuja mu ngiro. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer iyi ni African TV sando bikaze wose uri mu Rwanda Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvu y'abarabu ndavuga mu Tanzania Saudite by Dubai Canada Australia Mozambique Malawi Zambia n'ahandi hose kwisi ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi atagira amahirwe yo kwakira umusangwa musanzwe mukunda ni kuri African TV yitwa Apotre Ambassadeur Rehoboth Isidori abantu mazina yiwe abesha bamenye nkambaye haga numwe abantu bakundwa akaye cyane gose ngaha anya mu karere uravye makozi y'Imana. Apotre turabaha ikaze bugira kandi abakengurukiye umeze neza nta musonga meze neza biraboneka yego sawa umuntu biravye urabona yuko musa neza n'amagara ni sawa cyane akuze ntikamuriko yego me sawa abeshi ngo ibanga ryo gusa neza riba ririye kuri we ibanga ryo gusa neza niriye no kuba umunyamahoro gusa ukabumbwa n'ibyo ufise yego hanyuma ugashimira Imana nta bindi yego ayandi mayeri nta bundi buhinga nta nguvu nta bwenge buhari. Aya ivyo birabamwe mugabo Imana ni ibiherekeza. Umuntu agomba kugira kumenya ingene yitwara hanyuma kitwara cyane mugabo ikintu gihambaye umuntu nubwo yoja byinshi akajya byiza ariko umutima we ntabugaburira amahoro gusa neza byogorana. Amahoro niyo yakenewe cyane mu mutima ni ikintu gikomeye. Apotre hari abantu bavuga ati mu buzima bavuga ati je ko mfise amahera ndasuruzuguyiza wapi amahoro bayagwana abese umuntu agatuntura akaja kurondera umupsikologe yego avise ingwara z'agahinda no mubabaro kandi amahera yafise yego abenshi rero baravyitiranya kumbura ati je ko mfise amahera n'ibindi ngira ngo bizoza. Oya yego amahera ni meza kuba meza ko umugabo ntakemura ibibazo byose. Yego Apotre jewe ngira ko nk'umuryi w'igisahira ku itariki ya 2 ya kabiri dukweze kuwa gatatu hari ku munsi wa mbere leta zunze ubumwe za Amerika kuri wa mbere zamenyesheje ko zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'abanyarwanda bane ni bihano Amerika muri iki gihe iri mu ntambara ndetse na Iran. Ariko rero nyuma yo kwemeza ko u Rwanda rutubahiriza amasezerano ya Washington wasinyanye na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Apotre yo bari cya gihe cyo gutangura gufatira ibihano u Rwanda mbega muri iki gihe bibona gute d'abord bambere ho u Rwanda gwitwaye nabi nyuma y'amasezerano kuko amasezerano amaze kuyasinya aho kugenda kwitegura kuyashira mu ngiro abo gwabanyanije rukoresha igisirikare cago mu mwambaro wa M23 mu kwigarura uturere batari banafise. Kiya kintu cyabaye ikimenyetso kibi kuri leta zunze za Amerika zahagarariye amahoro n'umutekano ibyo biganiro no ku bihugu byabaye byabona ndetse byasa no gukora agasuzuguro u Rwanda rusuzuguye ibyo bihugu no gutesha agaciro ayo masezerano. Ibyo rero muravyibuka yuko leta zunze za Amerika biciye mu biro bya president bahavuye batelefona President Kagame aravuga ati ku neza yawe aho abantu barungitse buvira ni baveyo. Urabona yuko nawe yaciye telefona bajya bacangiro biwe barahe igoma ndo kuvuga ba Makenga ba Nanga nabajya babaherekeza baravuga bati rero subira inyuma kubera Amerika ivuze yuko dusubira inyuma. Iya rero ni ikintu cyaciye kinagaragaza mbere ibinyoma aramaze imisi azunguruka isi yemeza ko atari we ari ibibazo by'abanyekongo
M23 arabakongoliza ari iki yari yemeye yuko ari wariyo. Hanyuma na ambasaderi w'u Rwanda muri Nations Unies araheza arabyemanga aravuga ati u Rwanda nigo rufasha M23 nigo ruha ibikoresho M23 donc rukorana n'u Rwanda na M23. Ico gihe byari bibaye rero confirmation totale ko u Rwanda rwemanze ku mugaragaro ruti byumye ni twebwe. Umugabo akibagira yuko nta mukuru abura mukuru we kandi igitsure cy'umugabo gihakuza bunini kandi iyo hotoye no gusumya inguvu arakuvuna. Umunyabwenge iyo abonye umusozi ashobora guhenura arawegamira. Rero yamanyamara agasuzuguro kabo babashitsaho katemerwa imbere y'abanyamerika ntikemera. Wabivuze kenshi ati u Rwanda nirurabe rubihebe ivyo ruko rurakora atari uko bigiye kuza biriko birahinda. Apotre yo bari cyagihe canke cyanyuma cy'u Rwanda canke cya Paul Kagame nkuko bama bivuga. Bon iki urumva iyo ubwibone buzuye umuntu hari igihe avuga amajambo akibaza ngo nayo kwikomeza nayo kwereka abantu ko ari umuntu hambaye ariko ntamenye yuko ayo majambo ari yo azomubera agasuzuguro mu minsi iri imbere natashobora kuyahagararamo. Kuko Perezida Kagame yarahagaze imbere y'ikoraniro ry'abanyarwanda donc abantu babategetse mu Rwanda bijya kugira amakonferanse n'ibiki aravuga mu Cyongereza yavuze ngo nobody can bring me down on my knees. Nukuvuga nta muntu numwe ashobora kumfukamika canke ngo nkoreshe icyo ntashaka. Cyarakivuze. Hanyuma aravuga ngo ivyo by'ibihano birirwa baravuga ngo sanctions kuri Kabarebe Paul Kagame aba officier ati you are just foolish go to hell. Urumva ivyo byose ni ibintu yivugiye bigiye mu kanwa bivuye mu kanwa kiwe. Hanyuma navuga ngo mbega jewe abantu bavuga ngo bazoza kuntora canke abibaza ngo nzofatwa nzoyota ati bazanyura bazamvana he ko no kugira ukuntu. Ubu rero cette fois-ci imbere y'ibi bihano by'abanyamerika twatangiye kubona yuko finalement wari yavuze ko atopfukama bishoboka ko apfukama. Mwabonye rwandiko banditse basa nuko siniko mwabonye Perezida Kagame ariko avuga n'umusenateri araho umunyamerika yagiye kuraba bivuga yuko yagiye kumutuma kumusabira ikigongo avuga ati kameme murabe ibyo bihano ni binini cyane ndabona nto bishobora murabe ingene muci inkoni zamba inkoni ngufi je ndemera gukura abasirikare bose muri Kongo mugabo namwe ibihano murabe ingene mutojinyika gose mufatira ibintu ni sawa yatanga kwemera ko ashobora gupfukama kameme. No munsi ugiye kubiraba rero ibihano bamufatiye nubwo numvise bamwe basa nuko umenga bavyakuburemera umenga nta ngorane zirahari kuko ubwa mbere hoho isura y'u Rwanda yahindutse completely. Wari umwana atonye kuri Amerika yonsa bikanka ko acuka uno munsi bamucukije kandi bamucukisha inkoni. Uravyumva? Uno munsi urabona yuko igitinyiro canke igikundiro n'icyo Kagame yarafise yari yarakreye biciye mu barobiste be canke ama media yanyu uno munsi byagiye down. Umuntu yahora aseruka bose bagakoma amashi bakamwubaha ndetse n'abakuru b'ibihugu agasigara gatinya shengero aho abakuru b'ibihugu bakoraniye akahahunga. Urabona ko ari ikintu kigoye. Rero ugiye kuraba ibihano bafashe bagace bafatira ku gisirikare burya mu gufatira ibihano umuntu uraba aho yashyize ingufu nyinshi. Perezida Kagame icubahiro ciwe ntikiri mu gukundwa n'abanyagihugu kiri mu byo yakreye mu gitinyiro yashyize mu gisoda kubaha igisoda kandi akagiha amategeko yo kumwubaha nk'uko igisoda cubakiye kuri we. Urabona yuko abadesize kandi bashira mu ngiro ibyo ashaka. Muri ico gihe rero urabona yuko ntibomufatira ibihano wenyene kuko les ordres atanga zifise abazexecuta au premier degré ntibajya bakomanda babonye bajya ba generals no kuvuga chef d'état major w'iperereza wa special force n'ibindi nibarya. Kagame kuko ibyo ashoboye gukora ibyo kuvurunga akarere cyangwa ibyo gupfungira abantu busa cyangwa ibyo nyene kwica washatse ntiyo bikora wenyene atabikoresha bajya nyene baba bishigikiye umunsi buvuga bati wapi no. Hanyuma
imyaka 30 amaze muri Kongo agwana ibintu byinshi bamwagize yasahuyeyo ntashobora kuba yabitwaye wenyine no hari haba babisangiye kugira ngo babandanye babikurikirana banabicungere canke avuga ati abantu ndabazirikisha akanoti canke ubutunzi bagiranira ubwizigiro ejo ntihagire uzohava angumukana canke ngo baje inama yo kuca ku ruhande bijya rero bya bihano birakomeye kuko uri mu soda w'intwaza ngo abakomeye ku rwego rwo kuyobora etat major canke iperereza ryose ry'igihugu ugafatirwa ibihano n'igihugu cy'igihanga nka Amerika ni ibintu bitoroshe kuko Amerika ifise le pouvoir ku isi yose ifise irategeka vraiment irategeka n'uburaya urabona ko butayubahuka yivuze ati uyu muntu ntasubire kwidegembya biraba mu yindi mvugo rero urabona ko byaciye bigwana kuvuga ati reka rero igisirikare tugifatira ibihano nabo babibonye urabona ko babonye ko icyo kintu kitoroshe mu yindi mvugo bafatiye igisirikare ibihano kugira banagipime bavuge bati reka turabe ko bavyura umugara tubone uburyo bwo kubarasa badaciye bugufi urabona Amerika ifise aba Black Water ngaha irafise igisirikare cyitwa Africom ni igisirikare cya Amerika kijejwe ama operation muri Afrika kijejwe Afrika mu yindi mvugo rero hajye basa nuko bagomba ati reka tuba provoke turabe ko bavuga ngo no canke bagira bati twebwe turanse tuzobana ibyo turimwo muri ngabo tukabizinde hanyuma rero baje bagatireka dupime mai nabunga rero ni vya bintu cya kabiri urabona yuko bavuze ibihano bavuze n'iby'ubutunzi bayivuzemo kuko ubutunzi baje kuvuga batereka tubafatira ubutunzi kuko ubutunzi bwa Amerika babe bw'u Rwanda bwishi ntibwugaraniye muri Amerika babe mu Rwanda hari ubwo bagiye kunyegeza ahandi hantu Amerika yabishoboye yuko bashobora gufata Kagame cyangwa u Rwanda bakagwaka Swift code yago muri ico gihe bagwatse Swift code ni ukuvuga ubutunzi bwose buri hanze bucika impfagusa nta transfer ziba nta ma operation aba ni ukuvuga abamba ubutunzi bwose bafise ibyo barabizi kandi barazi yuko ubutunzi bwo bwabo buri heshi za Panama n'ahandi kandi ico kiba ari ikintu gikozwe gukora no ku muryango w'amaraso iyo hagaze kuri ibyo umugore n'abana barahagurukana umutama bati attention ubutunzi bwacu twe turabona urabe neza ingene abakuru b'ibihugu no munsi bariko bapinga Amerika barangiza nabi ntudusige mu kangaratete emera uce bugufi nsaba ikigongo ibihano babanza babitezure ariko wemere nyene nta kundi ni byinshi iyo bafashe mugabo urabona ko banazikete bavuga ati tubabajwe nuko ibihano byafatiwe uruhande rumwe bigafatirwa u Rwanda gusa na Kongo ntiyubahirije amasezerano we regret the one side of sanctions no kuvuga ati none abandi mu gute ne Amerika bicishije kuri Bruce mu ndwiheze yari yavuze ayihagaze ku bitero ingabo zako ziko ziragira ku mugwa baroberi uri kurabagwanya havuga ati DRC irafise uburenganzira bwo kwivuna umwasi wese ayiteye ku butaka bwayo no kuvuga irikirivuni wabo ntiyigeze za kuvogera iwanyu ariko wewe uravogereye kandi Kongo irafise uburenganzira bwo kuzana aba mercenaires canke mukagira amasezerano n'ibindi bihugu byo kwivunira umwasi hamwe nk'ingabo z'abarundi canke n'abandi bose bakaza kuyifasha kurwanya uwo mwasi ku butaka bwayo kosa yo bikoze nuko boja bukimbi bakaja gutera umwasi n'ubwo bita umwasi wabo mugabo bakaja gusiribanganira mu gihugu c'abandi ari wabo izo ndwa kuvuga mwebwe rero ntabyo muvise muvuga Kongo ntabyiriki yarenga ko yiko yivuna umwasi ari mu rugo rwitwa Kongo mwebwe namwe ni mwava mu kigumira iwanyu murategara amasore kubabwora rero urumva naho bavuga bati ngo bafatiye ibihano bonyene ariko mu bisanzwe siko biri icya kabiri nuko diplomatiquement u Rwanda urabona yuko ruri down no munsi kugira ngo rwose rwibyukiranye rusubire rwiyubake ruce muri ya masaro mpuzamakungu yose rusubirane rya junja rwari rufise wiyeze goge rusubire ru Rwanda rw'akarorero
u Rwanda rwubaka igihugu rufise isuku rugira gute biragoye kugira isuku iwawe ariko ku mubanyi hariko hatema intuzi z'amaraso z'abantu wishe uri kuhamba abantu mu binogo nk'abajya bariko baratorwa za Goma n'ahandi abasoda bawe bariko barafata abagore ku nguvu bamenagura ibitereko by'abana batarakomera babafata ku nguvu ukabona abantu bariko baracibwa ibihimba canke ibindi bintu ntiwoza kuvuga ngo amafoto y'u Rwanda rusa neza kuko mugabo mwishusho mpuzamahanga uri mubi kuko n'ibyo ufise biriko amaraso y'abantu muri ico gihe rero kugira biyoge bizobatwara igihe kirekire pe biragoye yego muri bino bihano bongeye kandi barasubira gusaba u Rwanda yuko gokurayo ibikoresho vyago gose ari imiduga ari indege ari abasirikare buri kimwe cyose igatekera imizigo yabo igasubira mu Rwanda hama bayiha ukwezi kumwe si bihano ngo burundu no ukwezi kumwe bagerageze u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda apotre kuko bizoshoboka none umutego kuko icambere cyo bariko barabereka nuko M23 ntibazoye kuvuga ngo n'abasivile b'ikongo canke n'abantu bagiye hamwe ngo bagiye kugwana ni nkuko bagiye bati gira ingabo zawe ziropiye iyo ziropiye rero n'abanyarwanda bataha uko ibikoresho bavuze by'u Rwanda kuko mu bisanzwe iyo kugura ibigwanisho bifise amategeko abigenga kuko nta kirobere nta n'igihugu na kimwe cyemewe kugura ibigwanisho n'ikirobere ngo bagishore ko ibigwanisho nka birya harimo amashara dokomba amadega amadrone amarinete ya vision nocturne na maki biye ntibibaho uko urabona yuko bijya bintu byaguzwe n'igihugu n'igihugu cy'u Rwanda cyabigutse hama iki naco tokwibagira nuko radar canke satellite z'abanyamerika n'iz'abandi bazifise byinjira muri Kongo babibona n'ububiko bwo mu Rwanda bisohotse bivamo urabyumva n'ababikomvoye bakamira ati hinjiye amakamyo nganuko hinjiye amakese y'amasasa nganuko hinjiye ama RPG nganuko hinjiye amabombe makatusha anganuko les armes d'appui les armes d'assaut zinganuko na effectif bose dabangana gutya babona cyo tubabwira ati rero ibyo mwinjiranye turabizi bisubira inyuma kujya nyene mwabyinjeje bamuze ibyaciye mu mazi barabibonye no munsi barabizi yuko nta kiyobere cyaha muri aya mashamba yo hakurya ruzizi ngaha togira technology nkijya ni gihugu yego rero urumva ni Amerika ivuga ibyizi yego baravuga ati subira inyuma ni wewe kandi tuguhaye ukwezi kumwe yego mu yindi mvugo ukwezi kumwe ni ikibazo cyo kugira tereka tumugenze buke buke kugira ngo tuzomukubite isi yose yabonye ko twamugaragaje twamuburiye ni nk'ibiri ku biro za Iran na hehe Amerika niko bituma itabanje kumuburira wapi kabijya byashize za Venezuela irabanza kugenza buke buke mugabo ugeze ahantu uvuga uti ndagusuzugura sinemera Amerika zero gendarme du monde urumva ugombye kwihagararira ko bwagaza nta n'inkurikizi nta no yitwarira rero ni byiza yuko abantu bamenya ati uko kwezi ahubwo abanyarwanda bakwiye kuraba bakabwira indongozi z'abati n'ukuri ntimudukwegera ayo twego yarakwiye mugabo ntimudusukemwo umwuka w'amasasu yamera canke ngo tugire ibindi bihanejo inzara n'ubundi yari ihari niho dufatira ibindi bihano ngo n'ibyahuha bihuke ni byiza yuko abantu kandi noneho Frank n'abariko baratwumviriza umuntu w'umugabo w'umushinga ntahe ntiyivuguruza cyangwa ngo yihindukize mu ijambo yihindukiza mu kirago cyangwa mu buriri nimba warasinye amasezerano none ko utasinye ku nguvu kaho utasinye utabanje kuyasoma urazi ibyo wasinyiye urazi ibyo wemeye riyale temoye abandi bakuru b'ibihugu bagenzawe bari bahari bahagarikiye icyo gikorwa cy'iteka mukoze mugabo gaje usubira inyuma ukabiva yanga ntabone no kwisuzuguza kamene yego Perezida w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye yari yabivuze ati nta M23 narabibonye nta M23 yoshobora kugira inguvu nk'izo idashigikiwe n'abandi bantu akama yavuze yuko u Rwanda rwo gwama rushigikira M23 abantu ngo teri yosema abantu bakama bavuze amajambo atandukanye bamita amazina atandukanye no munsi Perezida Ndayishimiye mu karere ubona ari umuntu ameze gute ubwa mbere hoho n'umuntu yamye akora ibyahazi
anshefu deta nk'uyu uye d'abord afise aho yavanye igihugu tuzi ko igihugu yakirazwe vraiment ubona ko gifise ibibazo kuri diplomasi ho cari hasi cyane cyasa nuko cahariwe ivomo kivumwa n'abantu bose bakirenganya kandi bagifatira ingingo z'agahotoza akarenganya umugabo atawukiburanira umugabo yashizemo ingufu zikwiye aragenda aravugira igihugu arakigwanira gushikaho uno munsi ubona yakidugije gushikaho usome kuri map rero mu bisanzwe ikibazo cy'u Rwanda arakizi ikibazo cya Kongo arakizi ni ibintu yakurikiranye kuva kera n'igihatara bwa perezida kumenya rero aho igihungabanya cyangwa uhungabanya Kongo ava uri perezida w'igihugu cy'u Burundi biroroshye kumenya hama iki nacyo ni wa muntu murumva atemera kujya ingurire cyo giture cyo kuvuga ngo nibe ntirumve ko umuntu ntavuge yuko yabonye ibyo ariko arakora aratuma urutoki akavuga ati wewe niwe uri kurahungabanya akarere hagarika rero muri icyo gihe wabonye yuko mu gihe atemeye gukingira ikiba mu Rwanda abanyarwanda baciye bagomba kumugira umwanzi ndetse n'igihugu cyose twese abashyigikiye ubutegetsi bwacu twitoreye ducika abanzi b'u Rwanda kandi atacyo tubatwaye no muri icyo gihe rero uno munsi no kuvuga la cause yari karapreda uno munsi isi yose ikiyabona ati finalement president Ndayishimiye ibyo ari karashikiriza uno munsi au grand jour biragiye habona nabari ko bamwageza ngo yagiye muri Kongo kugira ngo amagenocide niki barabona ko yagiye kugwanya iyo mihari y'iterabwoba ndetse kandi si invitation y'umubanyi yatewe bigaragaye yuko no munsi koko yari yatewe mwini mvugo rero burya kubera umuntu yama ari umuharanira amahoro gufasha abandi kuba mu mutuzo niki yateza kujya role itegereza kubiboneka yuko kugira ngo akarere kagira amahoro hano Ndayishimiye ari umuntu incontournable burya na Amerika ibyo biri kirakora no munsi ndabizi hariho inama zimwe bamusaba mewe yes yego hari inama zimwe usanga bamusaba bavuga bati none nka wewe wabikurikiranye ukuntu ufiseyo n'ingabo kesi bimeze gute uhanura iki akavuga ahagaze yego kandi no munsi nk'umuntu asanzwe arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika hafise n'irindi jambo rikomeye ibyo rero nibaza yuko no mu kuvyuka ku Rwanda nigwabikenera burya president Ndayishimiye yorufasha kongera kuvyuka no kongera kugweza mu maso y'amakungu akavuga ati hariho bimwe dukwiye kubahebera ariko sino ntibobandanya bafata umuntu yavuze ukuri umuntu ahanura yuko haba amahoro umuntu ahanura yuko abantu batokwicira abandi ubusa avuga ati kameme iyi ntambara nihagarare nguce uvuga ngo niwe mubi aya yego mu kuva mu buseruko bwa Kongo sinoga ntavuze uko byavuzwe muri iyi weekend uko bahamvye Lieutenant Colonel Wiringoma ati bamuhamvye nabi cyane nta gateka nk'umusirikari yakoreye umuhari nk'inyeshamba za M23 akazikorera ari nyine bamuhamvye kasa bamuhamvye koko nk'inyeshamba nta gateka bamuhaye apoto obora vyumvise bijya nibigaragaza yuko kubona kubura yuko intambara bagwana si yabo sibo bayiteguye sibo bazi iyo ibyo bagwanira rero mu bisanzwe bajya bagiye kugwana babatoye aha hariya nk'abakozi mesino banyene intambara no Rwanda ni president Kagame nabo bari kumwe rero mu bisanzwe ugiye kuraba haramutije amakamera baraba umuntu w'umwamamare niki bagabo vraiment birababaje mu maso y'abamukunda washaka umuntu apfa agapfa kiri kuri cya gikorwa ariko arakora ariko aragwana abo bagwarana hamwe bakaja kumufuba mugabo ntamufubana iteka ikintu kigoye nta kindi kintu umuntu aguye ku rugamba afise abantu biwe bamukorera kumuhambana iteka bakavuga ubutware bwiwe bakavuga ibi nibi nubwo ubwo butware bwiwe babwita ubutware mugabo yari karamara abantu umwe abo yari arahungabanya baravuga ati umwasa aratuvuyeko umugabo kote y'u Rwanda na M23 yabo ufata umuntu ugafurura
igisinde ugatera nk'akavuga cyo wigira nk'uko umenga nta cabaye ntibigeze nta honore bamuhaye bisanga umuntu yagiye afise ikintu ariko arakora nimba yiwe barayubaha ubwo barayubaha bakagira ikigandaro bakahamagara abantu bakaba amaseremoni nta mwarigiye bavuga ngo bafise agace bafashe batarabaka omwe bakamukorera ibirori byo kuvuga ati reka tumusezere bwa nyuma wanashaka niyo mva yiwe burya na Kongo n'igihe bokwirukanya abo barobere babaye mu 23 cyangwa abanyarwanda nyene yumva burya kenshi barayisonera rero nibaza yuko uko twari twiteze ko babigenza siko babigenje jewe nkibaza yuko cyo byose nk'umuryango wiwe abageze n'iki babaye bamba barempore gusa mugabo nibaza ko bitabanezereje ubwo ntizoba bitera icuka kibi mu bandi ba general bari muri M23 akavuga ati ubwo natwebwe suko bizogenda tukazopfa nk'imbwa mu bisanzwe niko nicigwa ku bandi kuko d'abord rega hana bapfuye batavuzwe muwe yaranavuzwe mugabo bavuga yuko iyo nzu yarimwe aba ofisiye barenga 8 kandi abo bose ntawuzi irengero ryabo harimwo ngo na Makenga kuva wiri bamurashe ntawuzi amakuru yiwe donc urumva birashobora no gushyuga usanga hari n'abapfuye ntibabikwe hari wabo bakaguma bahanze amaso ikirere bati nakazotaha azoza kumbe yagiye kera cyangwa bakajyana ubutumwa mu mpisho bakavuga ati no kurira ntimurire mugabo ntakigaruka umuntu nka Makenga yopfa kweri none nega ideology canke M23 ntihagaze kuri Makenga n'umukozi nk'abandi yego ujya apfuye n'umukozi yapfuye hano bazomurambirasa yego nta kintu yego niko gaciro ubona bariko barabaha nta birebire rero yego Apotre reka nje mu buseruko bwo hagati hari benshi bumva ivy'iyi ntambara ya Israel na Iran ariko ntibatahura impamvu ufasha kudusigurira nk'umukozi w'Imana narijya ngo Israel ico gihugu cisezerano kubemera ubwa mbere hoho Iran gutegwa na Amerika ndetse igeze kwaresha na Israel birumvikana ku ruhande rumwe ariko intumbero ugomye kuvuga mbega bayitereye iki bayirasiye iki byagenze gute indongozi za Iran bazishe kubera iki burya impamvu nuko abantu badakurikirana d'abord Iran yari yarakora ibigwanisho bikomeye bya nucleaire kandi mu ntumbero atayindi yo kuvuga ngo bagomba gufuta Israel kuri kakayisi ico rero kiyagoye rero ni ukuvuga impamvu novuga ko ari nka zine zatumye barasa Iran mugabo no kuraba neza hari abantu bari kubavuga ngo Amerika ngo yabaye brutale ngo yakoze ibintu bitari byo no ntuze ndakubwire yego iyo umuntu akomeye bawemera ko akomeye iyo umuntu akunesha emera ko akunesha rero ibyo Amerika ntuze Iran izize nibyo Maduro yazize nibyo ba Saddam Hussein bazize agasuzuguro kuko ibaza ngo urakomeye urabyumva hari heze igihe kirekire Amerika iri kiregenda ngo za Iran bivuga ati nyabuna gabanya ibyo bintu muri ko murakora iyo programme nucléaire yigabanya kuko muri ko mukora ibintu bizobangamira isi turabye programme mufise niyo guhonya abantu cyo gukingira isi kibavyumva igihe habaye imyerekano y'abantu bagumuka biyamiriza ubutegetsi bwa Iran bajya barongozi barisha abantu benshi cyane Amerika irahamagara ati nyabuna nimureke ibyo bintu mureke abantu kubica alors hari amakuru avuga ko imbere y'uko babarasa Perezida Trump ubwiwe yahamagaye ayatora n'abajya abantu inshuro 28 bamukatira kuri telefone agasuzuguro urabona Amerika le président le plus puissant du monde
akaguhamagara ukamucira kuri telefone utanamwumvirije harimo agasuzuguro gakomeye baharuye inshuro 28 yahamagaye kuri telefone yabo bakamukopirako ukiyumvira Iran rero nubwo bikomeye reka nakubwire telefone ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uretse abanyene byaraye bihitanye nta numwe atayitaba na president Putin wa Uburusiya aritaba yo bahamagaye mugabo bapfuma bavugana ntibumvikane mugabo kutitaba nikosa badashobora gukora president w'Ubushinwa Jinping Amerika president ahamagaye aritaba akavugana bapfuma bavana batumvikanye ntibahuze mwaho gasuzuguro ntakamugirako na wa mugabo bavuga yuko adasobanutse neza ujya ntuzeye wo muri Korea du Nord kinimba ari Kim Jong Un ntumba uravyuka nawe Trump amuhamagaye aritaba bakavugana ntibumvikane mwaka bayavuganye mugabo rero guca we ugira ngo urakomeye ntacu keneye kuri Amerika we ushaka yuko bereka kuri umuntu w'umugabo inshuro 28 ahaguhamagara ukakwitaba uzi puissance za Amerika militairement économiquement n'izindi technology zabo nyene zimeze ukanga ubu none uba witeze uba witeze urufu none ikindi uteze ni ko agabasuzugura batazokemera ntibishoboka rero ico ni cyambere twari turavuga ati impamvu ndabona kubahagarika bahagarika iya programme nucléaire une fois pour toutes bavuga bati hagarika ivyo bintu icya kabiri nizi ya missile balistique bariko ba developer kuko nazo bavuga ati banza muhagarike production y'ivyo bintu uko ni ibintu byinshi twaye twumvikane isi yose turaba ingene twumvikana muri production hamwe nayo ma missile kuko bazi ububi bwayo uravyumva kandi bukabubi bukomeye mu gihe butunzwe n'igihugu cicihebye kuko Iran ikozwe nk'abantu babihebye uravyumva rero ku developer ibintu mwene ivyo babona yuko ari menace kuri le reste du monde cyane cyane no kuri ya Israel bavuga bati tugomba kuyifuta kwisi yose icya gatatu no kugabanya les navires militaires z'abantu z'aba Iraniens ariko zigenda zegera ruguru kuko babona yuko umenga hariho ibitero bigomba kuba n'ubwo bagwanye nyene barase Israel nkuko bayigwaye avuga ati hagarika ivyo bintu amato nagomaho yarari kuko turabona yuko mwe mufise imirayi mibi bakanga bateza kubahagarika mu bundi buryo baza ko bazihagarika bakoresheje ingafu canke bwa bundi bwata za mote zabo baraburasa intuze ya kane hari kubabwira bati ifuko tugira ibiganiro mureke kufinansa Hezbollah mureke kufinansa na ntuze na Hamas kuko ni mihari atakindi giyegwe no kudevelopa ivyihevye bizoja kumara abantu ndetse cyane cyane no kwamara ko birasotora Israel uravyumva rero muri ico gihe rero barabahamagaye bivugane ko ibitaba yanga ikindi urumva nuko bariko bavuga ati hagarika kwicira abantu mu mabarabara ngo nuko mwiketse yuko baheje ntibadashikiye ubutegetsi bwanyu mugabe ikintu cyabaye nuko wumva ko gutitaba biragoye mugabo abantu ntibige babone ingene bimeze warashaka Iran urumva n'abaperesi bari bishimiye ngo Uburusiya buzobashigikira yarabatengushe Putin bari bishimiye ngo Uburusiya Bushinwa ngo buzobashigikira none bwabashigikira cwe bahoze yapo hari ico bakoze atari kumwihanganisha icyaka none bari bibagiye uko ntuzeye Bashir al-Assad byagenze muri Syria we ntibamuganje gutyo n'abakishimira ngo Uburusiya buzomfasha Putin je yamufashije n'ikimwe bati ntibakwice wecho nakubwira fata indege uhunge ndaguhungira mwe ibindi ntibikunda imbere yabo bantu ntibishoboka rero intambara ikiraba hanini
les causes ni c'est pour défendre Israël no guhagarika izo programme nucléaire kuko babona yuko ariko bazikora pour une mauvaise cause rero naho rero byagenze uko n'ahandi hoho nta gitangaje kubona hariho abakuru b'ibihugu canke abatware Amerika ikura ku butegetsi ibishe canke yibaboshe ikabapfunga canke ikabirukana nyene nuko bimeze uhereye dayire muri za 1953 ushaka uhereye muri za Iran nyene uwitwa Mohammed Mossadegh byagenze gute Amerika yamwirukanye yego higasi jambi uravyumva fata muri Guatemala uwitwa Jacob Arbenz siwe bamwirukanye yisaza ngo ntiyumve bya Amerika reka nakubwira ugiye gutusha kuri les intérêts z'umunyamerika nta kintu bawiteze urapfa cyangwa bagukura ku butegetsi kuko barabifitiye uburenganzira muri Cuba muri 1959 uwitwa Fulgencio nimba ari Batista byagenze gute kunyene Amerika baramwirukanye 1908 Manuel Noriega muri Panama nawe ne baramuronde bati nyabone zente zacu ntukoreko biranga mu 2003 Saddam Hussein wo muri Iraq haradutse ati jewe petrol yanje sinzosubira kuyidaraza mu madolari kuko je ndanga abanyamerika nzoyidaraza mu mayero abanyamerika bati uratushije ku kintu cy'idolari amerika donc l'économie y'Amerika ugomba yuko igira ibibazo kubera wewe baranegosha nawe arabananira agira amanyama baraje baramutora bamucira urubanza abanyene ubwabo none abanyayiraki baramukurikiye bamubambye bamushize mu kiziriko baramunyonga isi yose ibona imbere y'amateleviziyo yose isi yose kubera kutumva gusa uravyumva uwitwa Jean Bertrand Aristide muri 2004 muri Haiti abanyamerika barakomeye frani bamubwira abantu nawe butabakunda ntupingane nabo oya barakugirira nabi yego ni babi kuko mutumvikanye bafise inguvu bafise moye zose zishoboka bafise inzira nyinshi zugira ngo bakugirire nabi Manuel Zelaya muri Honduras muri 2009 yego baramukuraho Alfonso Faustino Guatemala 2025 yari hirya yejo baramukuraho shiraho Orlando Hernandez wo muri Honduras ucushiraho na Maduro wa hirya yejo bamusanze mu buriri ajyana none abantu buza ngo munegose mubane mu mahoro ukanka witeze ngo uzobagwanya ntushobora no gusubiza amazi nawe uti ndabe inguvu z'abambere Amerika yashyize hasi ngene bari bafise inguvu bari bafise n'usanze baze gusumbya uza ngo bizogenda gute ni ibiro ubona biri kurashikira no Rwanda uvuga uti kadata wanje nimba arahabigeze amanyamara ahera nemere kuko je ndabone abahungu baraguye Trump nta miregarega arakubwira ati ndakuvutura jewe ntangora kandi cyo uwo mejo nukuri naho bavuga hari amasendere mpuzamakungu ni ahantu wo kwitwarira Amerika ni oya nta aba bose ndiko ndakubwira inkurikizi nizi hayizo urabona oya rero byiza nuko abantu bamenya ko intambara iri kiraba irafise icivako ariko jewe nshigikiye intambara je nshigikiye amahoro mugabo mu gihe umuntu avuga ati je amahoro ntashoboka nkiriho nzoyahungabanya kandi nzogwanya umutekano w'ibindi bihugu aho biri hose naka sinamukeneye ku mubumbe w'isi nzomufuta aveho utumye utoka Israel uhagurukije Amerika uhagurukije Ubwongereza uhagurukije Australia uhagurukije Canada uhagurukije Buraya ngose ibyo bihugu byose ndaye no mu Burusiya bavuga hajya kuko nabajya bagusanga n'abayahudi mwewe bonyene famille zirazene nico gituma kenshi iyo kubiswe cyangwa urabona none Israel ntabona kwigomira itikura abantu yego induru zikavuga hari ibihano barayifatira bihera hari none bihera ngo yaga kubera Israel yubatse si yose ni control economy y'isi ni control ntuze security y'isi ni control media ni control sante ni control technology zose buri kimwe cyose donc niyo Amerika uri kuravuga yubakiye
yubakiye ku Abisirayeli. mishinge y'abayahudi Yego. donc ugiye gukora ko rero Basha. ubu kubisa agati mu ntozi Yego. zirakurya Apotre, Ah. Israel na Amerika batanguje intambara kuri Iran. None nawe yatanguye kurasa mu bihugu biri muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nka Dubai, Katari, za Oman, Saudi Arabia n'ahandi. Intambara uyibona gute? Mbega yoba ariyo ntambara y'isi ya gatatu? inama ntizoteba Mm. aya yego ntuze Irani ariko uko bivuze nk'uko babisigura ntiyigeze itera ibihugu ibyo muri ko bavuga bya muri za Dubai za Qatar zande Irani ntiyigeze irasa ibyo bihugu yarashe les bases militaires américaines Yego, ariko ziri kuri ubwo butaka hari abantu basinzikari. yego mugabo najya amahoteli bavuga ko barashe Ah. n'amahoteli y'abanyamerika Ah. bo basibra les intérêts z'abanyamerika ahantu ziri les bases militaires amaradara yabo ibintu byose bashyizemo amafaranga babibonyeho n'ibyo babomagura kandi bagiye kubibomora muri icyo gihugu aho babigemye nta yindi bombe yahagaruka Oya. bace baheba Abantu rero bareke kumva yo nabi muri Iran. mvugo rero ntibashoye no kubeshera Irani yego nibavuga ngo umwana muriza ntakugwa intozi ariko ibyo iriko irakora ntiriko irasa ibyo bihugu iriko ibombarda amatungo ya Amerika canke amabaze militaire ya Amerika inyungu za Amerika ziri kuri ubwo butaka bw'ibyo bihugu esino so kuvuga ngo yateye ibyo bihugu oya urabona bivuga atoya twe twarashe radar turasa base militaire ihoteli ni twayirashe yonyene iyi nayo turayirengana kuko twarashe ibyo tuzi yuko ari mitahe y'abanyamerika yego Apotre, mbega ibi bitero ntibigira ingaruka z'iterambere ku bihugu vya Afrika nko kubijanye n'ibiciro, imfungurwa, ibitoro n'urudanazwa no gutembera hose? yatanguye ejo rero nsome kinyamakuru bavuga yuko ku mugabane wa Buraya igitoro cyamaze kuduza igiciro fois 2 cyamaze kugizwa na kabiri kuko murabizi yuko igitoro cinshi gicariya muri biriya biyaga biri hariya niyo kiva ni ukuvuga ari imihori z'ibiwe amato adashobora kugenda atwaye ico gitoro hazogera igihe mu bubiko bw'ibitoro usange aho babijana byaheze nta provision muri kiraba usanga harabaye peneri canke gitanguye kuza kizimvye we nimvugo ugiye kuraba ifraniki intambara nta niri idahungabanya ubutunzi igihe ntuze Uburusiya na Ukraine batangwe kurwana twabona ari kure uzabona umenga ntibinaturaba n'ibyakure mugabo ntibyatevye kugira impact kuri economy yose kubera ugiye kuraba nk'ibintu by'ingano ibintu niyo byava byinshi 80% byava hariya ni ukuvuga imirima yahora irimwo ingano uno munsi iriko turirwa n'amabombe n'ubusize bw'intambara no mu yindi mvugo rero urumva yuko hari ibintu bica bigorana ugasanga na ya mafaranga y'agaciro mbere asuye kuduga kubera ababundabunda ngo baje kubigura usanga babigura ku giciro kiri hejuru ejo ugasanga ibintu byagora rero ni byiza yuko abantu bakwiye kudashigikira intambara Apotre, ati n'Uburusiya bwaratinye gusova canke gushigikira Iran. Abandi nabati burya igituma bose burya bariko barapfa ari Venezuela ndetse n'uyunya yarayapfuye muri Iran. Ati abo bose ni kubera gasuzuguro gusa. Amakanda hakurya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda President Paul Kagame nawe nyene mu majambo gerageza kumva urumva yuko ari magasuzugura Amerika ati yuko atabihano bashobora kubifatira. Bega nawe nyene anya two kwitega yuko moya n'umwanya hamwe yo bibandanya bishobora kumugendekera ngo hagendeye Maduro ndetse n'abandi. Bo ntaje twamwifuriza mugabo nibaza ko abize kuturusha. Abanyamerika nibo bamuhagurukije nibo bamugize umugabo. Nibo bamufashije kuba ku Rwanda be n'abongereza n'abayahudi nyine n'Abisirayeli. Nibaza yuko ashobora kuba bazi azi n'inguvu bafise zuko uko bogira umuntu bashatse abidusumbya. Niyo abarimwe mwemwe kwiyahura yo bandanya basotora. Mugabo nimbazi gushira ku munzane inguvu zawo n'ibyo bashoboye ntaco byotwara kandi ku nyungu z'abanyarwanda yoca bugufi akubahiriza amasezerano. Aya mahigo ngana gute ko bishobora gukunda Apotre? Ntayonze mugabo ukonze icoco
abyanka canke avyemera iyo bahizo y'amasezerano ntizoreka kuja mu ngiro mugari ushobora kuja mu ngiro biciye mu nzira yo kunyinyurana mu nzira itari nziza ugasanga bikwegeye n'abantu batari kuboha izo impagite z'ivyo bintu zibashikako. Yego. Yego. Ni gute imiryango mpuzamakungu yofasha mu guca amatati no kuganira ku mahoro y'izi ntambara? Izi ntambara ziko ziraba duhereye muri Iran ndetse no ngahanyu wacu mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Amahoro bwa mbere ho yabishoboka nuko buri gihugu cyo kubaheza inteze z'ikindi gihugu. Hakaba kubahana entre les états. Sivyo? Kuko amategeko bavuga yuko chaque état yose ni souverain. Iyo souveraineté mugabo gasanga rimwe na rimwe ntibaho niyo mu bitabo gusa aho ugiye kuraba umuntu arakuvogera ko ashatse akihana ibintu bya ku nguvu nivyo bihama gutusha ku mayentere y'abandi ni kibazo kuko nabajya ba Maduro batushiye kuri entere y'abanyamerika bakabaka petrol ngo bavuga ngo bakayishura n'abashimwa canka abandi bantu ku nguvu kandi Amerika iravuga ati ni yacu sivyo. Donc aho hantu hose hari des intérêts de puissance kuko hari ama puissance mu ntuze muri isi ibihugu ntibingana cyo gituma hariho no muri ONU bifise droit de veto kivuze kivuga ati genda mvuze nta wumvuguruza. Rero nibaza yuko biragoye kandi ugiye gusoma Bibiliya amahoro muri isi ntashoboka amazo kwaduka misi yose niko byanditse ibyo Yesu yavuze ntacyo umuntu yokora ngo ntibibeho ahubwo kimwe gusa abantu bahagarare mu nzira y'ukuri kugira ntibabe inyanduruko z'ayo matati ntibariyo batera impfu canke bahamagarira abantu kugwana no kugarariza mugabe kubaho ko bizobaho ariko mugabo uko biri kose ivyo bari kuravuga by'agasuzuguro n'ibiki bihave kuko umuntu musuzugura mu rugo iwe naho bari kimugara kwiyahurirako ugasanga muragwanya ivyo rero urumva ni barabi ingene bavugana mu mashira hamwe asanga atwara ibihugu baca umurongo mugabo c'est difficile kuko uraraba n'uwinze mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika East African Community bari barakoze ibyo bintu byo kuvuga ati tugire karanga muntu imwe abanyagihugu baravukanye babaye bamwe imipaka no kuyugurura yose hakaba libre circulation umwasi w'umwe agaca umwasi w'undi ntihagire umuntu azotera igihugu kimwe ngo ashije kwinyegeza mu kindi muga bava kubisinya u Rwanda rukaruteye Kongo kiri ngaho nyene ko vyatege ubye niko bari barapanze none passport imwe niyo kuvuga niyo kuvuga umuntu abateza kuba hashatse ushitse muri Kongo uri nk'umusitwaye wa Kenya ko mukongomani waje muri Sudan ukabuza uti nta passport bigusaba waja mu Rwanda nta karanga muntu kandi bakwaka oya donc n'umuryango umwe mu muryango rero bose bafise access zingana ku bintu bimwe bahagira uburenganzira bungana muga bava kubigira bagatanga n'amafaranga ngo zobishira mu ngiro muga bamwe bakavayo bavuga ati dutere naka gasanga biragoye isi rimwe abantu bari complique kandi burema baragoye ariko rero ntawo kwihebura amahoro araboneka ku giti cy'umuntu hamiki nacyo nuko uko biri kose ibihugu byashiye bifata ingamba zo kugira ngo bidevelope defense yabyo kuko barabonye ko kenshi na kenshi ibintu biba mu ruhenda mwaje gukubesha ngo tubana amahoro tugenderanire tugire ibintu tuvange ejo aho kubita gafuntu kavamo kabisigana wenyene cyo gitumubona nk'ubu rero uravye ibihugu byose biko biriyugarira ko bigura ubwirinzi bw'ikirere abandi bacunga imbi bagira gutati turabana mugabo no sejame ujisho twarabonye uko ibyo twumvikanye hari gihe bamwe babirengako nico rero abantu bakwiye kuza barigisha mugabo amahoro aragoye hari ibihugu bitunze gusumba ibindi bimwe bifise ibyibatunga abanyagihugu babayeho neza hari n'ibindi bihugu bishonje bitagira ubutunzi kanaka biragoye yuko bana umuntu ashonje iwawe wa muri ku butumbi uzoce uvuga ngo mubanye amahoro umunsi umwe azogira mere yo kuvuga ati uko biri kose ko yaze kwiyumvira kumpako ndiha yego ndaja kwihako byumye hama ntacyo dogasanga barakwiye kugira amasezerano ibihugu bikagira amasezerano yo gusangira ubutunzi
ibyo kimwe kibuze ntikibe ikindi ntibikigifata nk'ikibando cyo gukubita cya kindi kikibuze, ahubwo bakabana mu gusangira mu bya eshanje y'ibintu umwe wese afise n'undi adafise, bagahana byose bikabaho. Muga mu gihe igihugu cyose kizokwama kivuga ati develope tekinoloji militaire, develope clinique, kugira ndejo nzosuzugure naka, uzumenye yuko wibitse kwibombaho. Uwo muntu gusuzugura uri kuramuzibira nawe ngo ntatere imbere, yego ejo azokugora. Rero nibaza yuko ayo mahoro dusenge, umwe wese abanza agira amahoro mu mutima we, hanyuma agerageze kubaka amahoro no ku mubanyi, mu kurondera umubano mwiza. Mugabo riyene garanti yuko isi ejo canke hirya y'ejo bizori mu mahoro, ahubwo bitera byunyuko. Iyo Arusha ku itariki indwi niho hagiye kuba inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Twizere yuko izoba inama izozana umutekano canke kugarukana amahoro, ndetse no kuvyoroheje kudondagura vyose ko bishoboka gukunda. Hama President Paul Kagame bakamwegera ati raba turengene dushobora kubigenza. Ibyo nibyo bitegeza kuba, kuko mu bisanzwe iyo umuntu yagize ibyago mu muryango birashika, kandi bigashika banashaka bivuye ku nyifato ziwe zitari nziza, mugabo baguma ari umunyamuryango. Mu gihe rero nahone buguma bamuharira ivomo canke bakamwafoza gose kugira ngo amererwe nabi, isi igumeze gute mu muryango haguma harimo umuntu ateje ikibazo, canke urumva bavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango. Ni vyiza yuko ibi byose byabaye muri Kongo, aya masezerano niki muri yo nama, sinzi agenda ihari ibyo bazokwiga ko, mugabo bakwiye kuvugana nyene cyane, ntibavugane byo guhana ubutunzi gusa, guhana amayira n'ayandi y'ibidandazwa, mugabo badahana amahoro. Rero nibaza yuko ikibazo cy'amahoro n'umutekano uko biri kose ahantu abakuru b'ibihugu bateraniye kiba kiri ku meza. Nibyo nibaza cyohara. Ubona gute hamwe amasezerano canke ivyo bayaga bakabishira mu ngiro? Afrika y'ubuseruko ibona gute muri ico gihe hamwe boshira ubutunzi hamwe, Afrika y'ubuseruko ikaba imwe, tugasangira bimwe? Ubona gute? Byo bari byiza kuko burya bava ngo nta mwiza w'inzara. Iyo ubutunzi bugiye hamwe bukaba umuryango umwe, nibaza yuko abantu baheze bagasangira ibyo bafise, kuko ari ubutunzi Kongo ifise n'ubwo idafise, usanga bufiswe n'Uburundi. Hari ibyo u Rwanda rufise usanga Sudani idafise, umuntu ugasanga ati none wowe ukeneye iki cyobe wanje, nanjye ho nkeneye iki cyobe wawe, twumvikane nyine duhana ayo mayishanje, kugira ngo ubuzima bw'igihugu kimwe cyose abene igihugu na mwaje twabavanze bakaba bamwe, bose babeho ubuzima bwiza. Mugabo ku yakintu cy'amakonferanse canke kugira ngo je ndomine abandi, iyo yako kayesubye katavuyemo biragoye. Icya kabiri, biragoye yuko mugira umuryango mukomeye mukavanga imiryango, ariko abarongoye imiryango canke ibihugu bitandukanye mudakundana, mutifurizanye yuko mwese yori ikiganza cyiza mu byo afise. Rero nibarabe ingene ico kintu cyo haba. Hama President Ndayishimiye we ko yasangwe n'umuntu azi nuko ibintu byose ari ugusenga Imana, azobarambike kwibiganza, aze yabatutuye iyo mizimu ituma abantu badahuza. Imana izomuha ikiganza cyiza afasha abantu nkuko ariko arabikora. Misino urumva ibyo gurwana mu nda ariko mu ikoto unyegeje y'inkota uvuga ngo turi bamwe, sivyo. Niba hambe ibibi byose byoba bivugwa hagati yabo, bavuge bati turi umuryango, reka rero turi umuryango wa nyawo, hanyuma abagiraniye amakosha basabana imbabazi, ariko bubake mu muryango umwe, yubaka uwundi nawe asambura, umwe akora iki uwundi amutuka canke atuka ibyo ariko arakora, urumva uwo muryango ntaba ari mwiza. Yego. Dusozere kuri President Ndashimiye nyene nkuko nyene twako turamuvuga, ariko kandi uno munsi numwe mu bakuru b'ibihugu ubona ko muri Afrika yagize igikundiro. Uravye muri Afrika yose, uravye mu karere k'ubuseruko, umwe mu bakuru b'ibihugu bavuzwe cyane mu bitandukanye, ariko ukabona neza koko ariko aradomina abandi mu gukundwa kare. Apotre ibanga nirihe? Mbega nirihe nyungu ku gihugu? Bon, bwa mbere hoho
no kumurabira mu mwanya muto amaze ari muri ayo mabanga yo kurongora igihugu yashitse kuki niho barabira umuntu mbe igihugu yakirahawe kimeze gute diplomatique mu cyari kimeze gute mu mutekano cyari kimeze gute mu mubano hagati y'amoko canke y'imiryango mu gihugu byari bimeze gute uravyumva iyo byose ukabyegeranya ukagenda ubona Rosix yagiye aragira kimwe cyo uzagitunganya kikagenda neza mu Burundi muri kano karere nico gihugu kera cyaje cyaramunzwe n'ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko mugabo ni kuri ndayishimira aje avuga ati no tugomba kubanza kubomora igihome cyose kiri hagati yacu kitutandukanye no munsi njyane z'amoko furanike ntazihari nta bintu byo kuvuga ngo hari ibimenyetso by'uko ejo haho gusubiranamo hagati y'amoko ari mu Barundi hapi nta ngwa zo gushamirana hagati y'amadini no kwinubana ntibikibaho n'abanyamigango no munsi barabyishobore ndaye abanyagihugu bavuga ateka twitore no mugango umwe ntacyo bitwaye uretse rugiye kuraba ni ibintu mwene ibyo bigenewe muhamanuta muri diplomasi igihugu yagasana kiri mu bihano cyafatiwe n'isi yose mugabo no munsi uri kurabona yuko abari barafatiye ibihano igihugu bari kubarondera inzira zose zishoboka ingene bashikira Perezida Ndayishimiye bavuga bati duha akaryo durihe kwiruka ibyo twakoze kijya gihe duheze dukore no munsi bariko baragaruka iciza cyo cyo kiraza kabona ko ijunja mu makungu idarapo ry'u Burundi aho riserutse ubu isi yose irarize kandi barize mu byiza uravyumva ni ukuvuga yagiye yoza yasura yose y'ikibi n'ibyarondo byose bari barateye Burundi no munsi Burundi arabweza umutekano haba igihugu cyose aho kigarukira imbibe nta nahamwe hatari amahoro n'umutekano malgré que dukikujwe n'abadukubitira urutoki n'abifuza kutugirira nabi ivyo rero arabikora agacungera umutekano w'abene gihugu agaca yongerako no gucungera umutekano w'ababanyi mu kubafasha gukingira abantu babo ico ni ikintu gikomeye cyane rero ukaraba ni byinshi bamurabiramwo n'amadiskuru yiwe n'amadiskuru y'umurassembleur donc yigisha amahoro aremesha amahoro avuga amahoro ahuza abantu n'abandi ahanura umubano mwiza nkibaza yuko akarere k'ubuseruko nibaza ko babibona yuko ni element moteur muri gustabiliza amahoro n'umutekano kumugira rero nk'umurongozi w'umwe bwa Afrika bakoze ikintu ciza kuko ndazi ko azofasha ibitari bikeye uko yafashije ngaha ibyo bintu byo twavuze bikatungana bari mu rugamba kugira ngo akarere gatekane na Nyafrika nyene igira intebe ikwiye mu makungu uko urabona kenshi muri za Nations Unies hakuru ibihugu ntibanganye igihugu n'amakontinent ntangana mugura urabona ko ari karabura navuga ati pas question Afrika igomba kugira intebe ingana neza abanyaburaya ingana n'intebe y'abanyamerika ingana hariya mu nama twese tungana kandi urabona ko bariko barabusa navuga ati ibyo avuga n'ukuri rero nibaza yuko ubwa mbere abarundi ubwabo no kumushigikira tukamushikiza amasengesho tukamushikiza ibikorwa hanyuma kandi tukamurinda kuko n'ingabirano n'ingabire Imana yatanze nziza kuko abantu nibo bagomba guha agaciro iby'Imana yabahaye rero ndayishimiye rero narambe narambe ntiharamba amahoro mu karere ntiharamba amahoro mu gihugu namba amahoro muri Afrika ndetse no ku isi hose Apotre ndagushimire cyane ndabakengurukiye nanje yego yes merci beaucoup wose dukurikiranye kuva ku ntago ushaka kumera yari Apotre Isidore Mbayahaga benshi mwamenye mu bitandukanye mu makozi y'Imana akunzwe cyane gose ngahanya mu karere asante sana amen